ndumiwe yari yaje kundamutsa mu ijoro ryaheze casanga nabuze 50 mu nzu uravyumva nibaza ko yo sukwibaza kwanza amahera yansororeyemwo nayo yanyevye jewe jenyene urumva yagize wa mugani kura kuziko kubegiye yakoze muyi wanje hamara nsororera kuko nagiye nuva mbarira je ndabaza umutima wura nabetonya ahubwo kuko ntushobora kumbera umuntu uba warafashije nkuko ace nakwiba n'amahera ubu rero ikimbabaje canyacu ageragereke ko mushikanje mbwira rero urumva uyo mushinzi kazi nyine maze kumwigisha byose arashobora kugera ku ntambwe ya hano ushobora kuvyigisha abandi bantu ivyo nahora namukorera nawe akabikorera abandi uko namubwira ati burya guhagarara bisaba kuhagarara nkuku nawe ubahageze havyereka abandi atangura kumbona nkaho umenga ndi umuntu w'umushenzi atangura kumbona nkaho umenga mbo ntacu namumariye mu buzima bwiwe none ivyo byose wavyeretswe niki kugira ngo uko kuri kurabivuga nkuko umenga uri sexuality renze mbo nabikubwiye nkitangura ko mfise umubabaro munini cyane kuri uwo mubabaro rero nta nico ndanakorako izo nico bita intangamara randi ko ndatangura intangamara rero no kuvuga ko uwo mutipe yiyitaye mu vya filime atavyarimwo ngo ni Alexis Shema sinzi ko ushobora kumumunzi ariko nubwo butamuzi ndazi neza ko ntimunanirwa ntimuvogeye ndazi ko uzotegereza kumushikira ndazi neza ko atanu namwe washatse gushika utoshobora gushika genda amazi ndazi nubwo hari abakeneye urutaro ufu murutira hama bakagutwara mugabo ukahashikira genda umuyaga turetse vya déplacement tubishire pembeni ndazi nuko bivanye n'ubwitange bwanyu no kwitaho abanyagihugu no kwitaho abantu bari mu bikorwa vyari byose nubwo budafise déplacement mugena n'amaguru mugo kamushikira yego nyamushenzi kazi ngo ni Alexis Shema urumva rero narashoboye kumwigisha haragera yaho ubu hageze yaho ahagara imbere y'abantu agacebona kumenga umuntu w'agaciro ka hatari ngo asigaye yigisha abakukuruke muri filime ngo asigaye yigisha abantu babatama muri filime bajya bakimoko bajya ba ABEL NDUWAYO muri make ubu hageze aho yibona kumenga umuntu sinumva n'ukuntu ushobora kubimenya no kubivuga ariko yibagira ko aho yo bageze hose ari je natumye hagera urumva nyamba ashobora kwicara hamwe nabo batama twubaha ari je noba natumye agera kuri iyo ntebe yo gushobora kwicarako ubu ro harageze yaho angara we rero urumva bitanguye kera ivyo vyatanguye namwigishije atazi kamera icarico oya wewe mvuga ibintu vya filime bimaze mwigiye kire bimaze mwigiye gitari gito filime ego ILDEPHONS murazi nayo mbo tureke ba ILDEPHONS gasore famba wetu ni nka bose umutima mu Burundi muri maka mu Burundi mvuga ko atabo turazinanye kiretse ko harimo bamwe tutarakina ariko nta batatu bashika mu Burundi tutarakina kandi bose barabafasha kandi bose twarafashanije oya harabo twafashanije harabo twafashanije ariko nabo nafashije kuko nta we nyamba umuntu afise icyo gufasha nawe ufise ikindi kintu ushobora kumufasha yego sawa mbwira rero werega mu bisanzwe ukura zunguruka abona hari telefone uri guca ngaha yakubwiriza kuvuga ikintu kiraha kandi wari kukidodurira mbo kubera ko numva iryo jambo rindemereye cyane numva ari ry'agaciro kuri jewe fatira microphone manza kwambura ikoti ndarivuge ndibye numva ndisere kunya n'umuntu nubwo no mubona n'ubu nyene no mwica n'umushatsi ntona uko ari ibintu biba umuntu akama yibaza ngo ni deranje mace ngo ari mu biki ariko ibi ndibaza ushobora kugaragariza ko mfise umubabaro kandi mwinshi cyane urakoze cyane kuba wanyizeye ukamfatira rero uwo mushenzi ndiko ndavuga ngo ni Alexis Shema sinumva ko niryo zina yarira ko aba Alexis Shema bakunda gukora n'abapasteri abantu babahanuzi kanaka bakunda gukora ibintu bimeze neza cyane ariko wewe novuga ko ari n'ikirundo moke nkuko bisanzwe ndiko ndamwigisha urabona ko uri kurigisha umuntu aba ari nk'umugenzi wawe umaze kuri kurigisha umuntu aba ari nk'inshuti yawe naramujana mu rugo duheje nkamufungurira ubugari nkamuhereza vraiment namwigisha kuri gusa abandi bigisha ku mafaranga n'abantu benshi nigisha ku mafaranga ariko we namwigisha kuri gusa urumva n'ubusigaye ubugari bwasigaye yako kubushira mu gasashe ngo abujane yari nshonje yari nshonje bimwe biteye n'ikigongo mugo ndavuga ati tu reka ndamufasha uko ukora ineza ngaha ukazoyisanga imbere uko zinabi nayo ukayisanga imbere ndamara ndamufasha aje muhira nari mfise umukobwa mushiki wanje bakagiranira imemenyerano oya ni mutoyo wanje ariko urazi ko abakobwa mu gukura bavumbuka abakobwa mu gukura ntushobora hari gihe utoshobora kumenya ko ari mutoyo wanje cyangwa ari mukuru wanje
akaziramwe imenyereza nkibaza ati ni bwa bugara muhereza nta kibazo n'umugenzi wa swingi nta kibazo nanje aho ndi swingi nka swingararira ngaho te nta kibazo na kimwe agaswingi kakabako swingi zikanyinjira nk'iswingararira umutipe nkavuga ati none kakajama kaje akadombokera mu gikoni nkavuga agiye kora mu bugari ko isosi yagenze neza nanje swingi nka swingararira ngaho nta kibazo kumbe afise nkumbura izindi misyo afise kuri mushikanje yego kimwe arampamagara swingi warakoze cyane yampamagariye mu kabare ariko ndaza amahera uko uwo munsi aje mu kabare yari yaje kundamutsa mu ijoro ryaheze casanga nabuze 50,000 mu nzu uravyumva nibaza ko sukwibaza kwanza amahera yansororeyemwo nayo yanyevye jewe jenyene urumva yagize wa mugani kura kuziko yakubegeye yakoze muyi wanje hamara nsororera kuko nagiye nuva mbarira je ndabaza umutima wura nabetonya ahubwo kuko ntushobora kumbera umuntu uba warafashije nkuko aca nakwiba n'amahera ubu rero ikimbabaje cyanyacu ageragereke ko mushikanje kugereka ko mushika ushatse gusigura iki mutara kubera ngaho onya niho habirera hujitse bakunzi b'inyishu media jewe nisho umuntu muzo mumbari yo shema nyene uwo shema ivyo kunsura nabikubwiye yasororeye muyo wanje ko ariho dimira na mfise mu yari fise kwihara yari kiharama ntashe muje ambwira ngo tora déplacement ngura nyene wo kuyunguruza ngo kubona bitashobotse kuzana imodoka canke iki ngo turawuyunguruza tesawa nta kibazo ngiye kuraba camana za dimire zanje kubera ko ntashaka gushwana n'abantu ko nshaka kwipfuriza inabi n'abanyagihugu canke n'abagenzi ndavuga ati tu basi reka ndekane navyo nta kibazo nje gumira ngaho ubu rero Chesanga bafitanye imimenyerano cyane n'uwo sister wanje. Ubu rero amaze kugeraho onya kwa bakimoko. Ubu yegeze kwa kimoko, urana ko bajya n'abatama twemera cyane, ba ABEL ndona n'abatama twemera cyane, bakukurutse cyane. Yarigira amahirwe yo kuhagera. Acabona kumanga no hejuru. Abakobwa naburazi biki gihe bajana n'ibihe, bajana n'amajambo nubwe joba wajiwe. Unyabaritse wambaye ipantaro ya desa n'umupira wa desa ejo ugacuza wambaye kirato cha 50 n'ipantaro ya 50 kajya kahise kakira ntibasubira ukibaza umukobwa ntiyumvira ukahise cyangwa yumvire kukazoza ashaka kukubu ntumubwire ivyizoza ashaka ivy'ubunyene mbo bimaze kugenda uko ubu ruhageze yaho bafitanye imimenyerano miremire cyane ubwa mbere yaraza agashika mu rugo ubu unza mbona aka message ngo nikute hapa pembeni ya portail chasoka hanze umukobwa na ubu sigaye ninjira mu nzu akoropa buri saha ahagiye hose tubona ngo agacira hazumanga n'igicira amata ahandi hose ngo umenga ni nka yari y'amavoka urazi nka n'amavoka bidahuye umenga ni nka yari y'amavoka nkamubaza umukobwa bimeze gute ngo jewe ngo urumva ngo je nukure ngo kaka ngo unaumwa ni malaria no mwana mupimishije malaria naragiye kwa muganga je nyenda mwijanira nabwo ati mpimira uyu muntu malaria barayibura pima uyu muntu tifoide barayibura rero nkaguma mbona gusimenyerana na wa mutipe nyene ngo ni shema imimenyerana ari myinshi aka message karagiye akandi karagarutse karakorotsa kandi karagarutse mutamu ndiko nibaza ko u Alexis Shema ashobora kuba yarateye inda mushikanje kandi ndakurahiye Anzrek Mota ntunyanduze corona Anzrek Oya uraze ikintu ngeze aho je ndiko natangaza n'ingero umuhungu amenye ivyinda umva nawe ivyo ukora nyambari sida yoba yakuze uko jubu ntakijama ku bantu ari sida yakuze uyishire pembeni yanje kwanza distance Oya ndiko ndavuga ingene umuntu ashobora kumenya inda ari umuhungu aba mama nibo bazikunda kumenya ivyinda none cyangwa ushaka bagucorere oya navyo kuncorera amafaranga ndayafise vraiment sivyo kuva ukini bike reka kumenya ibintu hari ubuzima umuntu bumenyereye abayemwo iyo ubugize ico buhindukako ushobora kubona atari cyahindutse rero ndikunda mushikanje hariho vyinshi vyahindutse uko nari sanzwe ndamutse urumva rero Shema ya akwituye kugutwara mushika umukobwa nuwo nirereye ndabizi uko abayeho ndakuzi uravyumva nta buhungu buza bw'ubudumbi bumwikororerako yaravyanga nuwo urumva kugira ngo mushikire nuko je namwinjije Debi ndo umuntu ngo yo namenya yamiza mu nyuma rero ndafise ivyizigira 100% ku uwo muhungu Shema w'imbwa akazi
adakwiye n'ubuhungukazi adakwiye n'ubuhungu yoba yarantereye inda mu kushikanje ariko gusa mu bakunzi ba Nyishu Media nkasanga ari ivyo ivy'iswingi ndatiya pembeni ivyo kuvuga ngo swingira Imana ndatiya pembeni ndakuwa swingira shetani ndawuwa mutu uriseriye kuri ivyo bintu man si brage nije ndiko nabikubwira je ndakumenyereye twenza abantu na apare byo gutuza ndi serious kanoze ngo ni inkuru nzica umuntu ni koti nzoyica yiwe ubu nyene ico mu mukamushikiriza kubera nyene ivyo bintu vy'inda yamushika none nk'ubu mane wosanga uri kwa mubeshera mushika agaca vyara umuhungu umwana w'inzobe uwo mutipe yirabura uyu mutipe arirabura kwanza arirabura arafise akayobe ko kwirabura nyene ukuntu gatirabura cyane gusa nizo barayifise none singuyu nubwo tugenda kumurondera ntuze ntazakone henguyu arirabura singuyu arirabura none nkuyubona nk'iki Jesse nuko ko ari umukwe wacu urazo kokwa nyene gase mota byaba urazo kokwa nyene gase umukobwa navuga ati ngaha waduzana inkwano ati nanga navuga ati uyu mukobwa yandeye kwanza imiliyoni 15 neza amaze kunja aho no muhungu azobaje kumurondera ni mu Burundi ni mu Burundi azoba ari umurundi aje kumuka uwari we wese gusa sinategekanya ko yoza gukwa n'umurundi Shema yamutwaye ko yari umukobwa atagase ndakubwiye gutagata sinovuga ngo asana Bikira Mariya no bankoze icaha n'Imana yo bimpanira ariko vy'ukuri yaratagase vyanyavyo vyiza vyo gushima mie je rero wabona ngaho je ndi umunyarusa akunda kugira ikintu kiye aho rero urantumye nubona ko utambwiye ndamurondera aho urantumye sikiza ubimbwiye ipande ishuke Shema ndamutora kubw'ivyo uvuze gusa umunsi uzomusangira ngaha nzomusanga ari ngaha imbere yo gutangura ikiganiro dimire nzoba ndayaguhaye ntumva bobo iyo si soda no ndavyemereye ngaha imbere ya kamera nkimubona gusa nkabona niwe nkagaragura ijisho nkabona niwe umutwe nkabona niwe inoti ya dimire ya noti reka abagabo babiri nzoba ndayiguhaye uzorinda kumugaragura ngaho kindi basi sizo mugaragura basi gusa basi utsumunyereke tu umunyereke ati nguyu ndamubone gusa basi tuvugane gusa kandi nk'umwarimu wiwe nk'umwana n'umwarimu Shema yego shatse ndi kumutora kumuzana natwe tuzomurondera iya niwe twaze ngo asumbye imyaka uje n'umwana wanje wo hasi nakuye hasi ndazamura ndaduza kugera ino saha nyamba harahari ubuzima bwose bafise muri filime nije nabo muhaye natwe azotubwira ko ururimi gumwe rukamwe imfyufyu natwe azotubwira bobo bakunzi ba Nyishu Media Jesse fise byinshi no bivuga ko murazi yuko namanda bakurikiranira ibintu ko bigenda yo bija yo biva niyo bizanana kugeza aho biherera rero bakunzi ba Nyishu Media nyimba uyu mutipe bizogenda gute jewe nanje nkakuze John muvyara wanyu murazi yuko ntegezwa kubazanira suite ndabanda menye iyo vyahereye bro we ntugira kibazo nyimba ruguguza no mutipe mindwi imwe ubu turi kwa kanga kwa kabiri mindwi imwe sinimwe ndakongeye ko nayandi masaha 7 n'amasaha 3 urumva 7 n'amasaha 10 atatu 7 nayo ushiriyeho 7 n'amasaha 3 ayo n'amasaha 3 ndakongereyeho kubera ko nzutananiko narenze kuvuze 7 n'amasaha 7 n'amasaha 3 7 imwe n'amasaha 3 yiyongereye ko twinjiye mu ndwi ya kabiri uzoba wamurose gutavuga nuko no mu minsi 2 no banamurose twandikiranire je kugira ngo nubone ko ari bride oya je byo kwandika ntibirimwo ndabaye vase anje byo kwandika ndabaye vase oya sisi ampaye nga oya je ndagwaye vase ukamuborozo cyo yampagwe jituro 15 muka muri kigongo bakunzi ba Nyishu Media ndabashimire cyane ngaha anya